nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramagahahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Mama bite? Ni sawa, kwanza mbwira mwakoze akazi. Mama tukora akazi kandi dushonje. Oh, nebi. Jesindi. Nebibuze, ntimukora akazi. Ego mama twara inzara. Anje bibaho na papa n'umuntu arabura. Anje bibaho mwe na neri. Kuko imudatahura. Ariko mama akora mu nda mugabo umenye. Ego ndabizi. Madame. Sa. Amahoro cyane. Papa ni sawa. Papa n'umusi ndufungura. Kumbaza wiriwe gute? Mushike mumbaza isashe. Papa yaturashonje. Bo bisanzwe murazi ko nari mvuye ku kiraka mwihangane kabisa. Ne waronse. Oya vraiment. Bo akazu no musi nikabaye ariko baduhaye isango yejo. Yumvise. Oya vraiment reke gushapfa abashogaye n'ubuzima. Sheri, ejo ne bazoba amafaranga. Bo ndavyibaza kandi ndavyizeye ko bizogenda neza. Papa abantu ukora ikiyende basi tuvume turaturiye no musi. Aje no kwiyumva vyanse. Nari ibintu uri kuravuga nivyo. Ariko uyu munsi uko bimeze ejo siko bizokwanga. Sivyo Keri. Mwihangane cyane uyu munsi vyanse ejo bizokunda gire mujyane. Sawa? Sawa reka tugende mugabo ejo su. Oya nta kibazo ni mwihangane bane. Ejo muzoronka. None twaguma twirigwa inzara ibihe byose. Katuvyizere papa. Twizere Imana gose. Madame abana bacu barihangana. Amafaranga atagira imitwaro. Nakurishira go sindi akazi kubuyangira kugakora. Naho kaguma ukigwaturarinza. Eje n'ubuntu. Bo madame reka ndabiko noja muri dusha manduhuke. Ejo ndabiko nozinduka. Sawa. Sawa. Iratuzaniye Faraja Group. Sheri? Oui Sheri. Abakozi muri banki mwarazanye ko mama brodero bazanye yose. Bayazanye kandi ndabona ari amafaranga menshi. Ego. No kuvuga barabakoze ashaka kuri batanu. Bagiye mu gitandukanye nanjye kurako izisaha ko baba bose bamaze kuza. Basta kuma veresema utoka neza. Papa. Oyista none. Ntangora neza. Harageze. Fernando tugende papa muri ville. Anaje ndakiresho amahera yo kugura impuzu. Ni 500 papa. Je ni telefone. Umviriza amahera singorana papa wanyu arafise amafaranga ntangora. Nje mu cyumba katora. Sawa, stape. Saka 600. Ntangorana. Najewe desa. Nawe desa. Wenda kwa tu wasa mwana. Oya, Sheri ayo mafaranga ni menshi muko murona amahera. Umviriza ari 500 abakura mwese. Amafaranga sikibazo yaza kudufisa amahera menshi. Ntangorana papa we nisangiye muri douche urakoze merci. Igira neza. Mambare neza. Mugabo Sheri tugize sivyo. 500 niyo ari kubakwira. Sheri dufisa amahera. Mugabo Sheri nta kuntu umwe umuha 500 uwundi ukacumuha 300. Nukuba bose. Sheri dufisa amahera menshi cyane. Abaha. Karibu. Mumeze neza. Ego ni sawa. Amahoro. Amahoro cyane. Karibu cyane. Ndabona bibiri rakuvuna. Ego. Ashima Imana. Umushyitsi wacu bibiri imisi yose. Nizo fungu. Uzuraruhuka. Ukugesera abaje. Hamashira bakuduronona amahera nkuko si byiza. Ya mahera kwa tuje kuyatura tugende. Okay, stape wowe wavuze 500. Stape genda baguhinja. Bagufungurira inga. Joe papa kwana tugende tukamasaba. Baramuha n'umuntu. Okay, ntacho. Sheri. Wowe uco wakira umushitsi nta kibazo stape aka 500. Merci. Umutoyi wawe nawe wakira tuwase. Urakoze kene muneze bibona. Oya bahe bose ngo nabakongereze bakongeze kutware 500 kubera. 500 okay akira nawe ntangorana. Ego bye. Nizeza abana sivyo.
mugabo sheri umunsi uzoyabura Sheri. bazokurya marasi kibazo ni sawa none yego ni sawa tubafungurira iki sa basha oya vraiment numva ameze neza nta kibazo nta kibazo ibintu byose bimeze neza je tubona urashonje turashaguye reka ngaburire ntabwo oya vraiment mumbabarire gato muga mumpaye na 5000 gusa mu gifungwa nta kibazo sheri uyu mushitsi 5000 oya kora urumva tubonye ko tukugaburira hama ugafungura ugahabuka oya fana nari kuyinwera imbere kubera murabona ndi mu gikorwa nigikunda urumva sheri hase gufungura nta dukeneye buhinga nta sawa nari nce kubaramutsa ego mugiri mugisha ego amahera afite bibiliya hallo ndakumva sawa hashite rumoroke zinga sheri ndagiye kuri rapport sawa sheri bye okay iratuzaniye Faraj ni Faraja Group. Papa Neri cheki ushaka kubaza ne kubera kibaje afete afise amafaranga menshi ariko wewe gutevye wawe sheri kintu nakubwira ni kimwe ubuzima bw'umuntu sico kimwe n'ubundi aha Papa Neri apana kumbwira uko ndabira bakingi bakashumani bose muragendana umviriza ikintu nakubwira ni kimwe sivyo intoki nizingana ni nkuko abana b'abantu batangana sivyo uno munsi ndashobora kuba nafise ejo nkaroba kandi umugisha wundi sowe wanje oya sheri baza kubwira amafaranga bayakura hama na uronde rabi moto impine ratobotse nuba ameze angahe nturayikoresha ne ubuzima bwacu ni gute tuzoba muri parcelle imwe madame ico nakubwira ni kimwe hari impamvu ibi byose biriko biraba sawa ejo uyu munsi tubuze ejo tuzoroha kandi guca ushaka gukompara ubuzima bw'abandi n'ubwawe ejo uzohava uturugo kubera ko utonezerezwa n'ivyo uriko urakora sindagukunda umva urukundo rubona ariko abana babiri no parcelle imwe ntizobakwira rabarisi umugore aje fete urabona ingene yambara papa none je ndi mugore none Neri ni sawa sawa oya abakuze ntibashwana jene bana bacu je barandyohera babonye imisi yose turi mu bintu byo gupanga umuryango bibaza tuko turashwana muzoyibona muriko murakura mama noye turajya yo nimugira ingorane umunsi nateye mutima wa kurasimba yobasha umunsi murajya none mwe mwarayinzara rimwe none umunsi muguma muvyibuka kandi ndiko ndabaprepara murabona mugiye muzoba muri ko murakora 40 jours ubuzima urumva muzobe mwamenyereye ega muzoza muragira amafungo umuntu natungwa n'umutsima gusa n'ijambo ry'Imana riramutunga mukamenya amafungo atagira umutwaro haje tusenga re alturo haje tusenga umutwaro cyurongo ujya muri waje urubora inzara niyo mutwaro tuvuga mana gibigasubire cyamufongora urabona ngene ubere ukavuga yuko Kenya parfait nyi moto kandi abagaraga parfait keza urabona abana bari batudo ariko sheri koresha ubwenge nukuri nubone ngo nabihoze ku bana ariko koresha ubwenge nk'umugabo sheri umviriza ikintu ndakubwira ni kimwe sivyo icyo ngiwe ni kimwe reka nzobegera ndababatse ubuzima bumeze ariko ntiwipfuze gucusa n'umugore wa Jafeti cyangwa n'umugore wa King no ifo gushima ubuzima bwawe kwanzuri umva ndakubwire sheri nosa nawe ukarika ubwenge bw'iwawe ukoze nk'abandi nosa nkawe sheri ntuta inzira y'agakiza guma kugakiza ka usenga Imana byose bizogenda je diko ndaharura akazuza kabana biwanje none harura impuzu zundi yambara nawe ukacuza kuze ni wawe aho nubere ari wosanga nawe umva ndakubwire sheri wawe yoshera yirondera iyo yego umva ndakubwire sheri ico ndakubwiye nico kandi ndage mu kazi kiwanje wajinyitse tangira hiye kabisa iratuzaniye ni Faraja Group. yo mwana wanje sheri ihangane sheri Fernando nakukunda ihangane reka kuturadiya cyane reka kuturadiya tubuze umwana no sheri Imana isije kubyayo nta kundi ihangane sheri mana kukiweme ku mwana wanje apfa sheri reka kuturadiya cyane gezaho nta kundi no sheri biraje nta kundi ihangane umwana aragiye ariko nta kundi ihangane tudoronka n'abandi tutubyara n'abandi nta kundi no sheri tudoronka ukuze nkawe ihangane sheri mama Sabe Fernando
ndaguturariza abana abandi bana mama iga ihangane mama nta kindi wokora mama no kuriranye nta kunje ariko je ubuzima je sinzi nobaho gute none mama nta wundi nsigane tuza turagendana Fernande niwe oya mana oya ubuzima ndagusabye ihangane tuzorobyara abandi sheri bana ko n'udufise abandi ihangane tuzana n'abandi bacana ihangane nta kundi mama je ubuzima oya none je nzosigana nande grand frère ari mu Bushinwa kwiga je sinzona yensigaranye arapfuye bana je stapé ihangane kibone oya papa ihangane nta kundi mbe papurazi ko nazanka zibiri zapfuye ndabizi urabizi ibi bintu nibiki yanka nari napanze ko ndozivuza ariko kubera akazi keshi k'ibyo mu ndiko ndakora afite amafaranga cyambura kanya ariko ni mwihangane hama umwana nawe nzokudana n'abandi je ndagiye kuryama je ndagiye ko mukuru wawe ari hanze mu Bushinwa ihangane sheri mba mu matwi mba mu maso ubwo muri kurarira kumuri umwana yapfuye ntiyapfuye se iyo umwana apfuye abapfuye kabahamba abandi ko turondera ubuzima bw'iwacu uri kurantesha umuhanya gusa ndifise akazi keshe amafaranga mpayinza kuko ndayikoreramo mba mu matwi rero ndasa tujye mu matwi mba mu matwi hapfuye Fernando abantu tovira n'abandi bazoboneka abandi mu nyuma ubwo muri kurarira ndira mu matwi mba mu matwi mba ndiryamira iratuzaniye ni faraja rupe mana tindarushe mana kweki wa mabuzima nk'ubu mana ndarushe mana ngwino nabane n'umuryango wanje mana ubukene buraturembeje mana ndakoretse abana banje ndakoretse Ange na Neri mana ndagomba ubabe hafi mana ubanzigamire kuko ubwanjye sinoshobora mana sinoshobora ndakoretse umugabo wanje si madame ariko ararira hiyo keturabe ndakoretse umugabo wanje mana kuko ndabona ko bitanguye kwanga ariko uko biri kose ndagushima mu buzima wamaye uko nawe usa nawe mana urahambaye usumba ibindi byose mana amen sheri kubera ko ubwo buzima washime mu buzima bw'amari imisi yose sheri mviza nakubwira ikintu kimwe imana yacu dusenga irumva ntabwo ari kigirwa mana sawa kwidodombera imana si vyiza na gatoya sawa ubuzima turimwo ntabwo ari bubi na gato imana hako yo guhombya sawa shima kwanza ivyo turimwo dusaba imana tugume mu miryango yayo ibindi byose izobiduha ubu hari abariko barahimburwa amaguru we urakomeye eske hako baguhimba amaguru no ko urari inzara wotoriki banzu nyishuri kibazo kimwe ngaho hako baguhimbura ukuguru no ko urari inzara wotoriki sawa sheri ikintu kiriho cyose gifise umwanya wacu hari umunsi wo kubura n'umunsi wo kuronka sawa Yesu ari ku isi yavuze ngo isi ni yabanka namwe mumenye yuko nanje yabanje kunyanka yaramwasi isi twese nitwoguma mu buzima buryoshe none twomenye ubukuru bw'Imana buri hehe ibyo ndavyumva hari ikintu kiba kugira Imana yigaragaze yerekana ubukuru bwayo sawa reka dureke Imana ikore byose bizogenda neza sheri ibyo ndavyumva ariko urandi sineze muri no buzima kubera iki mwisiti wacu ari twebwe Imana ikutatuza waratoje usaba niwe wenyene sheri jewe ubuzima ntabwo nkunda cyane ingorane sheri we uri kuragira nimwe we uri kuri kompara nujya mugore mugwiza tunga sivyo ntitubeshanye we uri kuri kompara ubuzima n'uwundi eske bujya buzima bwiwe wabona ko abunezererewe sivyo wabona ko ari bwiza hajye wo mwicarika nawe yo kubwira ibindi kini cyose kifise umwanya wacu imyenge y'inzi menywa na nyeneyo urasenga Imana yaragusezeraniye yadusezeranya amasezerano menshi ku rugo rwacu simbona ikintu uri sheri ndabizi ariko kwikitishura amasezerano kwikitishura sheri Imana yishura ku gihe kandi Imana ifise isaha yayo igihe Imana ishaka kwishura nta numwe igisha inama kuko Imana yo kubwira ati nzokwishura umunsi uyu itariki niye wocu ryama sheri ngo ndakubwire sheri je sinzi ngene wabaye sindabizi
sheri ego imana ifasha uwifashije kwikibisha fete imana imuha nikwe nawe nakora turakora natwe sheri genda basi umubazi urabibasi ubuzima yabukuye hama nawe burondere sheri mviriza nakubwira ikintu kimwe sivyo ibigeragezo ntibizoreka kuza ku mwana w'umuntu ntawe uzoba wemeye Yesu Kristo nivyo witwaza mviriza nakubwira ikintu kimwe ikintu womenya ni kimwe ese ico kigeragezo nzocitwaramwo gute nzokivamwo gute duce dutubuntu no tuguma mu nzira y'agakiza ibi nibihera sawa kize kwidodombera imana ibintu byose birahinduka isaha yacu niyagera we honyene uzotangara usigaye ufasha abantu sheri sawa imana iratangaza ifise byinshi ikora nanje nziba ndaraba aha sheri ku muhari n'imana ntibijyana ukijije urakijije sivyo iratuzaniye ni faraja groupe Stone twahita amajambo menshi cyane yerekeye ubuzima ushaka kuba mu nk'ubwi wanje ariko rero ntugira ikibazo nzoshika ndabikuye kandi bigenda ibisigaye navyo wewe tuzogufasha kugira ngo nawe bigende neza muri make nanje noshima Biligram mwakoze Elvis mwakoze no kuri je ndarindira inyisho muzoma hama musigare reka nihute nje muhira sawa nta kibazo bizogenda neza sawa murakoze cyane urugendo rweza Jafet mugara twagomba kubwira twe twarahejeje kuri hidden none ugejeje okay ivyo ndabizi twandategurira ivyiwanyu kugira bigende neza ntugire ikibazo sawa twe turigiriye gusa nimba ashikumbura nyarutse kuriha sawa nta kibazo sawa ibihe vyiza okay iratuzaniye ni faraja groupe madame sa mviriza nababwiye n'abana banje inzozi nagize niyi je ndarose mbona Jafet n'abagenzi biwe bansunikira mu manga sawa kubw'ivyo kandi nkaba nzi ko dufitanye umubonano na Jafet umutima ni wankundiye konjaye sheri indoto ni indoto mama banza umwumvirize madame sishobora gukora ikintu umutima utari kurandekurira hari impamvu ibi bintu nabibonye basi ibintu by'iwawe nzwa ndabona sawa nuwicare bizizana reka rindira indoti kwa namwe ngera mwaba mushishikare gusenga imana ubuzima ihangane n'imaze rirakora hako mama wanyu muze muramuba hafi arababaye sawa turasubira iratuzaniye ni faraja groupe mama imwe muziratanga kugaruka yo pastor urakoze gusengera umwana wanje yo imana ishimwe wumva gute wimva gute imwe muziko ziraza bo ni gusenga cyane mama stop ndiko ndasenga bo nabonye mega nibiki wewe aha mu rugo wanje uruwahe wewe imana sheri uyu n'umukozi w'Imana sishaka kundamutsa sheri uyu n'umukozi w'Imana yaje gusengera stop yagomba apfe nkuko ngene umukozi w'Imana kubiki mu rugo wanje jewe stop yarapfuye yatamusengera stop yari gucapfa bamagaye umwana aremye nira kubika tosenga ngaho wanje mu rugo wanje nira kubari kutosenga wanje jewe naje ubwanye no kwisengera nkamusengera nta soni iwanje ntuzosubira kwa kiwanje mu rugo wanje sheri uba umukozi w'Imana oya nta bakozi bw'Imana ngaho mu rugo wanje jewe ndamusengera nanje ubwanje mumbabarire mugandi mbarakoze ikosa mumbabarire wakoze ikosa kuginja mu rugo wanje jewe murakoze mumbabarire cyane genda mviraho n'amakoti genda hariya sherugize nabi kwirukana umukozi w'Imana nagende pana mu rugo wanje mu rugo wanje stop sawa rero sohoka n'amakoti genda Imana ibane namwe nta soni wanje papa ega nari mfuye sheri umwana yarapfuye papa ushavujwe nuko bansenge nkakira nari mfuye sawa nta kibazo sheri nukuri iryo kosa ukoze ntibaho ugira umukozi w'Imana dufasha muri bintu byinshi sheri kuko iwamwirukanye uretse ibintu iyo atamusenge oya sinkeneye mu rugo wanje sheri stop yagomba fe nka Fernando mbangubwire sheri mbangubwire abo bose bidishanga n'amakoti nuko mfise ubutunzi uko mfite amafaranga menshi babaje kuza kuraba amafaranga yanje kugira ngo ndafake amafaranga yanje none sheri ko yamusenge akacagenda we no musi umwana gwaye ni kwa muganga cyase kwa muganga naje nzo basengera ubwanje ndafise ubushobozi bwo kubasengera nanje gakira sheri kumwe yari yafashwe sinkeneye gatoyi bamvira nazo so kugahora musi numwe ngaha mu rwego wanje sindabikeneye umwana gwaye kwa muganga cyase naho telefone na musengera ubwanje nta kindi nkeneye so kuza mu rwego wanje sawa turumvikana sheri okay iratuzaniye ni faraja groupe n'izina rya Yesu Kristo amen amen
yo ndapfuye basha ndageseye yo Uyumva gute? numva ariko ndaka umubiri wose yo ndapfuye basha yo sheri muzanira amazi zana amazi yo zana amazi mamazi yo ndageseye ngaya asheri ego none mbo urashobora kugira ikintu uvuze wimva gute bimeze gute wafashwe gute ko mbona iyi ngwara yawe yari ingwara ikomeye cyane urumva muma numva umubiri wose niko ndarugomba muma numva umenga isi yose iranguyeko numva umenga umubiri wose sinzi ngene umviriza ngomba wature imbere y'Imana kugira ngo ubohoke kuko je ndasenze nk'umukozi w'Imana mugabo urashobora gusanga hari ibintu vyuganiye muri wewe kubera ko utatuye nshaka waturira Imana ivyo warakoze n'ivyo waragiriyemo yo ekaye shano champa kwenda oya nta nakimwe oya sheri no champa abashano champa bunye nta nakimwe sawa nta nakimwe ndiga kujyanda gusengera sheri atura bica bigenda neza ntacu ushobora kuba okay nuti sawa ariko simpe murabe simpe oya nta nakimwe ndagusengera nangora hari ibintu usanga vyugaraniye muri wewe bisaba ko urinda kwatura kugira ngo ubohoke ni wature kugira ngo bishishikare kurangira neza byo babyiza umvirizo no mukozi w'Imana yo ikazo fise bashakwera no champa oya nta nakimwe atura nta kibazo sishobora gupfa nta nakimwe turagusengera ntagorana imyihaye oya atura yo jewe rero ubutunzi fise nabukuye mu kuzimu nabukuye mu kuzimu basha oya nabandanye reka bandanye yo no kuvuga rero utunzi fise nabukuye mu kuzimu kandi hari gituma merewe uko nuko bari basabye amaraso ko ntanga amaraso ariko rero byaciye vyanga yego bandanya ntacu bandanya no kuvuga rero nashaka gutanga itungwa byose nabitanze birahera no kuvuga itungwa biheze ryari ujya munsi usanga ari kurasenga ujya mwana wanje nako ndamutange sheri no sheri ndagenda mutange na Fernando yagiye gupfa n'abakunzi sheri no amekuye oya ntacu bandanya oya madame reka dukize umutima wiwe kwanza narifise umugambi wo gutanga umugore wanje nawe ariko rero sindi ngene byaciye bigena kuva amasengesho bico biranga witsira gasi sheri ngo munanye nanjewe yego none ndakubaza ikintu none nk'ubu mbo warumaze igihe kingana gute byagenze gute kugira ngo ujeyo bimeze gute hariya kuva nkira gasore gato incharutse ntanduvanga n'ubutunzi none ronje yo ndapfuye yo sheri nugende nakubabariye apfuye basha iratuzaniye ni faraja rubi sheri babazi sheri agenda kujya muzitari yo sheri babazi sheri icyo nakubwira ni kimwe ni washatse kumpindira kwa Jafeti sheri babazi sheri tekana sivyo je narakubabariye sawa ikintu wamenya ni kimwe sawa wowe tekana ariko urabona inzira twatugiyemo ko atariyo bijya bitungwa byose abana bose yarabamazi bapfa arisagiye kubo wandi Yesu ashimwe amen kari umukozi w'Imana Imana ishimwe cyane muri mubiki ko muri amafuka pastor sheri sinadabura kubambabariye sheri umukozi w'Imana mu busanzwe usanze turiko turavugana ubuzima bwa rwo twariko turarokora bwa Jafeti murazi ko yagize ikicavuga akaca cikana donc umudame rero hari ukuntu twari twarabanye ashaka yukumenga noba mu buzima ngubwo Jafeti abayemo bon rero we yitaho nabimubwiye acabona yuko donc yakoze ikosa yari kwansaba imbabazi je namuhariye kuko n'umugore wanje basha kubera ikizo ngorane zamazibaho kenshi ibyo bintu namanda vyumva kenshi bikunze kubaho byukuri naguma ndababwire neza yuko kirazira kikaziririzwa gushaka kumenya ibiba mu rundi rugo utabayemo kubera ko ntuzi ngene bariko bararonda ntuzi ngene biriko biragenda muri rurya rundi rugo nico gituma ari ikintu kidasanzwe kibi cyo gukora iyo wiyumviriye ibintu biri babiri mu rundi rugo ni kosa rikomeye cyane kirazira kikaziririrwa bon nukuri ntugiye kure yanje pastor je nari nabimubwiye madame wanje nari nabimubwiye kandi ubuzima turimo suko ari bubi sawa Edayeri ntiyarazi yuko mbere babantamaye ntakazi narivyo nabibwa mubwiye madame akazi ndagafise ngo banangura akazi none iyo nje muri bijya bintu navyo nabibwa mubwiye sheri wawe arafise akazi yaronsa akazi nani vyo yarazi donc telefone nije wamere natanguye kubimenya arambye ati nezego ubuzima ni bushasha dukwiye kumana pana bwa buzima bwo kurondeza inka utanga
nimarire ko famille emwe abakobwa banje neri nakirisha yaca ntuze musubire vraiment kwiyumvira biba mu ngo z'abandi kuko mu ngo z'abandi ntimuzi nyene babayemo hari abafise ama etage hari abafise amazu hari abafise amamodoka mugabo ugasanga ubuzima babayemo n'ubuzima butoroshe kandi izo etage barazubaka ntibazibamwo bangahe uzo wumva ngo numugwiza atunga mugabo warabuga sanga nta mwana agira warabuga sanga afise ibintu biguma bigenda nabi mu buzima nta byara afise ingorane zitandukanye ivyo ntimuze musubire kubiraba pastor ukuri nabikoze kutamenya pastor nandi narifuza ubuzima bwiza nkabona ari safise ubuzima bwiza sinamenya yabikura ariko shiri natahuye pastor natahuye sifise icyo novuga bo mu bisanzwe jo madame yumva amahoro kandi byose bimeze neza pasa mwarakoze kudusengera no kutuba hafi gusa umukristo nuko yarakwiye gushima kwanza ubuzima bwiwe imbere y'uko Imana umwunguruza mu bundi kuko Imana ari ikiguha kugira ibanze irabe kunezerewe cyambere hama ibindi ukazovyongerwa je nico maze gutahura kuko nanje yomba mu ntege nke ubuzima bwacu twatubwishe nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group